Inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mukunzi uriko uratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu, Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro giheruka twarabonye ukuntu Imana yakuye Abisirayeli mu buja mu gutikiza abana bose b'imfura bo mu Banyegiputa. Ariko Abisirayeli yabakijije urupfu icishije mu maraso y'umwagazi yasizwe ku bishimaryango by'inzu zabo. Uyu munsi dufise inkuru ihambaye y'ingene Imana yakijije Abisirayeli basugerejwe n'ingabo za Farawo. Turasoma mu gitabo cyo Kuvayo 12 kuva ku murongo wa 37 havuga ngo Abisirayeli baragenda bava i Ramesesi bataha i Sukoti. Abagiye n'amaguru bari abagabo 600 ukuyemwo abagore n'abana, kandi n'igugu ry'ikivange cy'abanyamahanga rijana nabo n'imikuku n'amashyo by'ibitayega. Kandi Mose ajyanisha amagufa ya Yosefu, kuko Yosefu yari yarahije bene Isirayeli bikomeye ati, Imana ntizobura kubagendera, namwe muze mukure amagufa yanje ino muyadugane. Uhoraho ku murango yabaja imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abarongore mu nzira, mw'ijoro yabaja imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo ababoneshereze kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mw'ijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyava imbere y'ubwo bwoko ku murango, niyo nyene y'umuriro ntiyabava imbere mw'ijoro. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli bakebanuke basagaze imbere y'Ipihahiroti hagati y'Imigidoli n'ikiyaga aharabana n'Ibayarisefoni. Aharabana naho hantu abariho basagaza iruhande y'ikiyaga. Farawo ahava yiyumvira ku Bisirayeli ngo igihugu baciyemwo bahuvye, ubugaragwa bubataye mu mbombane. Maze umutima wa Farawo ngira ndawukomantaze abakurikire, nanje nzokwiheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ziwe zose, kandi Abanyegiputa bazomenya ko nduhoraho. Nuko Abisirayeli babigenza batyo. Maze umwami wa Egiputa bamubarira yuko abo bantu bacitse. Farawo n'abamenyekana biwe baragarwa ku bw'abo bantu, barabazanya bati, mbega twakoze ibiki kurekura Abisirayeli ngo bagende ntibabe bakidukorera? Azirikisha umukogote wiwe ku mafarasi, ajyana n'ingabo ziwe, ajyana n'imikogote 600 y'indobanurwa n'iyindi mikogote yose yo muri Egiputa, n'abagabisha bagaba bagendera muri yo baja mu ntambara. Nuko Abanyegiputa barabakurikira bari n'amafarasi n'imikogote vyose vya Farawo n'abagendera ku mafarasi n'izindi ngabo ziwe, babahambiriza aho bashagaje hafi y'ikiyaga iruhande y'Ipihahiroti. Farawo abegereje, Abisirayeli bunamura amaso babona Abanyegiputa babomye inyuma, baranduka imitima maze batakambira Uhoraho. Babaza Mose bati, mbega ntamva zari muri Egiputa mu kutuzana gupfira mu bugaragwa? Niki cyatumye utugira utya kudukura muri Egiputa? Iki si cyo twakubwiye tukiri muri Egiputa tuti, tureke dukorera Abanyegiputa, kuko iciza kwari uko dukorera Abanyegiputa hako dupfira mu bugaragwa. Mbega ngaho Abisirayeli bariko baravuga iki? None ntibari bacizigiye Uhoraho? Kubera iki batizigiye Uhoraho? Mbega irya Mana yabagobotoye mu buja bwa Farawo yari inaniwe no kubakiza ingabo ziwe? Nta nkeka ko yari ibishoboye. Ariko ivyo Abisirayeli ntibavyiyumviriye, kuko bari bamaze kuranduka imitima. Ikiyaga cyari imbere yabo, imisozi yari ku mpande zabo zose iburyo n'ibubamfu. Inyuma yaho naho hari Farawo n'ingabo ziwe zariko zirabegereza ngo zibagabe
zibararure canke zibice. None bari gukora iki? Reka twumve ico Mose yavuze n'ico Imana yakoze. Mose yishura abantu ati ntacyo mutinya, mwihagararire gusa murabe agakiza k'Uhoraho agira ngo abazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi. Uhoraho niwe agira ngo abagwanire, namwe nimwinumire gusa. Uhoraho abaza Mose ati niki gitumye untakira? Barira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe uramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga ugitandukanye, Abisirayeli bace mu kiyaga hagati nko ku musozi. Nanjye raba ndakomantaza imitima y'abanyegiputa nabo bahace, maze mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ziwe zose no ku mikogote yiwe no ku bagendera ku mafaransi biwe. Abanyegiputa niho bazomenya yuko nduhoraho. Maze umumarayika w'Imana yahora abagenda imbere avayo agaruka inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo iraza ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Ku ruhande rwa bamwe hubikiza igicu hacura umwiza, ku ruhande rw'abandi haba umucyo wo kubonesha mw'ijoro. Ntibaruha begerana iryo joro ryose. Nuko Mose aramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga, Uhoraho ahuhutisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ukesha ijoro ryose, usubiza ikiyaga inyuma, amazi ayagabanyamwo kubiri, ahindura ikiyaga ahumutse. Maze Abisirayeli baca hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi, amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa nabo babakurikira hagati mu kiyaga babomye inyuma, n'amafaransi ya Farawo yose n'imikogote yiwe n'abagendera ku mafaransi biwe. Nuko mu gicugu cya nyuma Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'umuriro n'igicu, arunguruka ingabo z'abanyegiputa azica ivutu, atuma amagurudumu y'imikogote yabo afata, ntiyaba agikwega neza. Maze abanyegiputa baravugana bati enda niduhunge tureke Abisirayeli bagende, kuko Uhoraho abatabara ari waturwanya. Uhoraho abarira Mose ati ramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga, amazi ateranire ku banyegiputa no ku mikogote yabo no ku bagendera ku mafaransi bo muri bo. Nuko Mose aramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga, umutwenzi utambitse, ikiyaga gisubira muri nyina. Maze abanyegiputa bagize ngo barahunga, Uhoraho abacurikiraniriza hagati mu kiyaga, nuko amazi asubirayo arengera imikogote n'abagendera ku mafaransi, mbere n'ingabo za Farawo zose zari zigiye mu kiyaga zikurikiye Abisirayeli. Ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisirayeli baciye hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi, amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Uko niko Uhoraho yakijije Abisirayeli kuri uwo munsi, abakura mu maboko y'abanyegiputa. Maze Abisirayeli bibonera imivyimba y'abanyegiputa irambaraye ku isesero ry'ikiyaga. Nuko Abisirayeli babona ibihambaye Uhoraho yakoreye abanyegiputa, baca batinya Uhoraho baramwizera bo n'umusavyi wiwe Mose. Niho Mose n'Abisirayeli baca baririmbira Uhoraho iyi ndirimbo: ndaririmbira Uhoraho kuko ari n'intsinzi y'agahebuza, Uhoraho n'inkomezi zanje n'indirimbo yanje, ampindukiye agakiza. Mu gitabo cyo Kuvayo 15 umurongo wa 1 n'uwa 2 baciye batangura kuririmba bashimira Imana kubw'agakiza gahambaye yabahaye. Miriyamu mushiki wa Aroni na Mose afata ingoma, abagore bose baramukurikira bavuza ingoma baririmba batamba. Miriyamu atera indirimbo ivuga ngo nimuririmbire Uhoraho kuko ari n'intsinzi y'agahebuza, ifaransi n'uyigenderako yabinuze mu kiyaga. Kuvayo 15 umurongo wa 21. Mugenzi, iyo ni inkuru ihambaye cyane kandi y'ukuri ivuga ukuntu Imana yaciriye Abisirayeli inzira mu kiyaga. None twosozera ikigwa cyacu cy'uyu munsi tuvuga iki? Kumbure twosozera ku kibazo cyoroshe kivuga ngo mbega ninde yari gushobora gukiza Abisirayeli basugerejwe n'ingabo za Farawo? Kumvise ukuntu ikiyaga cyari imbere yabo, imisozi yari ibakikije iburyo n'ibumoso, ingabo za Farawo nazo zari nyuma yabo. None bari gushobora kwikiza? Bari gushobora gutuma mu kiyaga humuka, cyanke gusenyura imisozi, cyanke kumbure kugwanya ingabo za Farawo bakazinesha? Oya, ntavyo bari gushobora. None ninde yari gushobora kubakiza? Imana yonyene. Nico gituma Mose yababariye ati ntacyo mutinya, mwihagararire gusa murabe agakiza Imana igira ibazanira uyu munsi. Imana yonyene niyo yari
gushobora kubakiza. Nico gituma bamaze kujabuka baririmbye bavuga bati, uhoraho niwe nkomezi zanje n'indirimbo yanje yampindukiye agakiza. Imana yonyene niyo yahindutse agakiza kabo. Nta na kimwe Abisirayeli bari gushobora gukora ngo bikize ingabo za Farawo. Icyo bategerezwa gukora kwari uguca mu nzira Imana ibugururiye mu kiyaga no kuyishima no kuyitazira kuko ibakuye mu rupfu. Mugenzi, Imana igomba yuko twese twotahura yuko abene Adamu bose bameze nk'Abisirayeli. Nk'uko vyari biri kuri bo, natwe niko biri. Nta vyizigiro dufise byo guhunga urupfu ruri imbere yacu atari Imana yonyene idukijije. Kumbure nta kiyaga kiri imbere yacu, ariko urupfu na Gehinomu biraturindiriye. Kumbure nta misozi idukikije, ariko ubwiza bw'Imana buratuzungurutse kandi busa n'ubuducira urubanza. Farawo n'ingabo ziwe ntibari inyuma yacu, ariko Satani n'ivyaha vyacu biradukurikirana, bigomba kutwica rubi, urupfu rw'ibihe byose. Ninde yokiza bene Adamu urubanza rw'Imana rugororotse? Ninde yokiza abanyavyaha umuriro udahera? Ninde yokiza abantu ububasha bwa Satani? Ninde yodukiza ivyo vyose? Ninde yotujabutsa ikiyaga c'ivyaha tugashika hakurya hera hitwa paradizo? Ni Imana yonyene. Imana yonyene niyo yodukiza. Umuntu nta bushobozi afise bwo kwikiza canke gukiza uwundi muntu. Ivyo nivyo dusoma mu cete cyandikiwe Abanyefeso 2:8 n'uw'icenda ngo, ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, n'ingabire y'Imana, ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirata. Imana nyene imbabazi yaraciriye abana ba Adamu inzira y'agakiza kugira idukure munsi y'ububasha bwa Satani bw'icyaha n'ubwa Gehinomu. Imana iragomba kuduhungisha umuriro urindiriye abo bose bazopfira mu vyaha. Icyo dusabwa ni uguca mu nzira y'agakiza yaduciriye kugira tuve munsi y'ububasha bwa Satani, dukira ingaruka ziteye ubwoba z'icyaha n'igihano cyo gutererwa mu muriro udahera. Wowe uri mu nzira yo gutungana yashyizweho n'Imana kugira ngo uzohezagirirwe ahera hayo uri kumwe nayo ibihe byose. Inzira y'agakiza Imana yaciriye abana ba Adamu ntiri mu bikorwa vyiza umuntu yokora, kandi ntiri mu kwitondera imigenzo y'idini. Imana ivuga iti, si kubw'ibikorwa kugira ngo hoye kugira uwirata. Inzira yo gutungana twaciriwe n'Imana ni yihe? Ni inzira y'umukiza yavuye mu ijuru ngo apfe azira ivyaha vyacu, agapfa akazuka kugira ngo abohore abamwizeye bose bahora mu buja bw'icyaha n'ubwoba bw'urupfu. Mwemu Yera aravuga ku vy'uwo mukiza akomeye ngo, nta wundi agakiza kabonerwamwo kuko atarindi zina twahawe mw'isi ryo gukirizwamwo. Turabibona hariya mu Vyakozwe n'Intumwa 4:12. Ego, Imana yaraciye inzira mu kiyaga c'icyaha kugira ngo uhunge igihano c'Imana uzube ahiri ibihe bitazoshira, ariko nta handi wojabukira udaciye mu nzira Imana yaduciriye. Ku vyerekeye iyo nzira y'agakiza, umukiza wenyene yaravuze ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri Data ntamujyanye. N'ukuri ndababwire, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye, uwo niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshigwa mu rukinja, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Aya majambo turayasanga hajya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 14:6 hamwe no kuri 5:24. Mugenzi, wowe umaze kujabuka uva mu rupfu ujya mu bugingo, wakoze kumviriza mu kiganiro gikurikira Imana ibigomvye. Tuzobona ukuntu Imana yagaburiye Abisirayeli bageze mu bugaragwa. Imana iguhezagire, ushishikare kwiyumvira ku majambo Mose yabwiye Abisirayeli hariya mu gitabo cyo Kuvayo 14:13 havuga ngo, ntaco mutinya, mwihagararire gusa murabe agakiza Uhoraho abazaniye uyu munsi. Muhejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana. Ufise ikibazo canke ico wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com.
urashobora kudusanga n'aho dukorera ni mu Irohero ya mbere ibara ryitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglikani rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.